reka tugwanye pocket mu kugaburira abana babandi ni mutugaburire tugwanye pocket yego murabe ko ari pocket zoswa gutera tubo aragarutse hanyuma banza mwumvize ndababwira ikintu ivyo bintu muvuga ngo vy'uburaya n'ubuvayo n'ubiki si ibintu vy'abaririmbyi basha uburaya n'umuntu umuntu ashatse uja gukora uburaya sikora se tatuwaje sikora gizi sikora ngo n'umuririmbyi hariho umuntu atatuwaje nimwe afise ku mubiri agacaza ngo mbona se tatuwaje mugabo nta muntu hewe acuruza nta numwe atabiza dafise numero ziwe zo kugira haje umuntu baca bamurungika donc uburaya ni ku muntu se pango ngo ni ibintu ngo vy'abaririmbyi cyane by'abaki n'abantu bataririmba barabigira n'abantu tu vois hanyuma ubuvayo Jesi ndatahura ufete twebwe ufete babiduhora kubera umenga turavyasuma birababaza wangu wagiye ukicara ahantu vraiment ukirwa umunsi wose uri kuraviyasha wirukura turunugira gute hamukazubona urupeto utazi niyo ruvuye ngo ngurumusa peti ni tuzohure umunsi nzohura n'umuntu nzi yanutse shavura nabi narigeze kubita umuntu arava menyo yose shavura nabi sana Siren Vibes TV Yes, mesdames et messieurs, comme vous êtes avec Muhama hamwe na Christiana Lali Gomez ndazira abantu benshi barabona ibintu byinshi turadukora bitandukanye uno musi rero twamuzanye Christiana Lali Gomez kugira ngo aze duhure twebwe comme d'hab murabizi iyo duhuye yuko twasa fire donc twari baje turavuga 2021 niki twokora muri mission yacu kugira ngo dushobore kwameliora kugira ngo abafani bacu tubaryohere tuvuga reka tuzane Christiana Lali Gomez umukomedie wa mbere mugufi mu bakobwa ndakendi umukomedienne okay sasa wewe wize peti yangu debu bebe bo manturindire ngire mvuge kwanza dabori no musi nagubamenyeshe yuko twayigaruriye meni Siren Vibe amafuje nitwiganye twayigaruriye ni yiwacu no musi nta nitwe tumubaza ibibazo nta mikrofata nitwe tuyifata sivyo yes bon muruva rero sasa rero nkuko vyamye nkuko mubizi deba yacu turi 2021 murazi ko muri 2020 ibintu vyinshi vyarahaye cyane apart covid mugabo je ntaco vyanwaye kuko muri 2020 nakuyemo umugore donc ça me dérange pas du tout rero muri 2021 toi nico gano ca mbere genre ça rero deba y'uno musi Christiana est-ce que je peux dire ou bien toi tu peux parler non tu peux parloter OK on va le débat. Le débat d'aujourd'hui, nous allons parler à propos des entertainment. Yeah. Donc, tu viens de dire que tu viens D'accord. Donc, on a dit que tu as entertainment. Là, je vais dire, comédie, musique, quoi. abavye bacu canke nuzenya muri societe bavuga ngo nabavoyu abahungu abakobwa nabo bavuga ngo nabavoyeze bavuga voyeze indaya mbaya donc bavuga ngo nabavoyeze abavoyeze voyelle OK voyelle la voyelle a urabona rero sasa dushaka gusigura kuko mwese muratubona uko mugabo ntimuba muzi muri twebwe indani mwebwe mwe murabona gusa housing yacu murabona housing yacu ntimuba muzi moteur canke ntuzenya carte mère vous voyez mwe muramubona ama housing gusa mukavuga ye abasani
abasani n'abaparaya ko nta nuzinya nta mungu w'imara yabaho. Abasani n'abaparaya, abasani n'abantu bakunda abagore, abasani n'abantu badafadika, n'abantu batogumana umugore umwe. Okay, abakobwa nabo babasani, n'abakobwa b'indaya mbaya, n'abakobwa usanga ari abavoyeuse, murabona. Rero sasa ce que nous voulons dire aujourd'hui, nous voulons démentir, bavuga démentir, kubeshuza. Donc ce que vous dites c'est pas la vérité, c'est pas du tout vérité parce que nous on connaît tout, parce que nous on est à nous, on est dans nous. On est dans la carte mère de nous-mêmes, nous sommes. Vous voilà, vous êtes, vous ne connaissez pas et vous allez blasphémer comme ça. Voilà donc. Continue mon frère. Tu es bien de toute ma carte mère, tu es bien en personne donc. Bien sûr tu tuba tuzinyere tumeze. Mugabo wewe nka. Jeri bazayi uko uyu mukobwa yova mu kiganiro cyacu nakeneye muvyumva gute peti yangu toka tu. Non, on est en train d'expliquer d'abord et toi tu vas demander des questions. Muri wenda ziko wewe kera twariganye naho watemuka gose. Mu mashure barahari ikintu bita introduction mu Cyongereza, introduction mu Gifaransa. Turiko dukora none uduharurira mu mwanya twimaraza. Ouais, voilà, donc c'est ça l'introduction. Donc l'introduction est nous voulons démentir. C'est quoi bavuga abantu bavuga bon nous voulons expliquer ubuzima. Ouais, nous voulons expliquer donc la vie, la life interne des artistes, vous voyez ubuzima bw'indani bw'itazi abantu bo muri entertainment. Pour commencer kubera iki abakobwa bo muri entertainment canke abahungu babita abamaraya, abahungu n'abaparaya n'abakabita abaparaya canke des voyous Bon, d'abord uwo muntu baterefone ninde portable. Uwo muntu baterefone ninde? Uwo muntu ashaka guterefona turi mu ntuze. Kupa. Sha umugore wanje afise ingidi man. Kereka ngire action. Bon, d'abord rero ndabasavye ntimuze kudukamera hasi kubera je ni mugufi nk'ikijumbu, amaguru yanje ari hejuru arebereta hejuru. Ouais, c'est pourquoi navuze nom turi kumwe n'umukobwa wa mbere mu comedienne mugufi yaba. Peti yawe ni Maisha nzoteba mbe muremure. Sasa rero reka tumanze twishura ikibazo ca Hoziyana. Bizo vyahoze n'ivyiwiwe. Hoziyana, ikibazo cawe ngoma ndacishure. Igituma abantu bafate yuko abakobwa bari muri entertainment ari ndaya mbaya. Nukubera yuko elzoz kwerekana ibintu abandi banyegeza. Avec la culture burundaise, alvineka kumumvugira mu peti yangu. Je nagize Okay. Urumva avec la culture burundaise dusanzwe tuzi umukobwa n'umuntu wo kuguma nyene nakagateka nyene agume hahantu hiwe mbe mu kirundi ceza bavyita gusudira mu nzu kugira okay mu kirundi ceza bavyita donc umukobwa bamubona nyene nk'umuntu ategerezwa kuguma yinyegeje apana kwinyegeza non seulement dans le sens yuko adakwiye kuguma yerekana mu bintu vyinshi, adakwiye kwambara nyene akantu kameze nyene urabibona. Tu vois? Apana mie peti. Kamera kuri hari anye peti yangu ratkuwe n'umuntu. Ari demu ari aje karakaciyemo. Rero ni kubera rero babakobwa rero baje mu bari muri entertainment bar elzoz gukora ibintu barubahuka gukora ibintu abantu batamenyereye, donc umuco wacu utamenyereye abantu baca babafata kuko nta yindi shwa baba bafise shwa baca bakwita uko nyene bakubona aloko bataba bazi ivyo nuko urakora swate birakuzanira amafaranga kuko twese ntidukora tuba dufise ntuze yimwe impano zimwe kandi tuba dufise sasa wewe nilikutuma uona niongelea nilikutuma nilikutuma on n'a pas besoin de votre organisation. Toi tu es la journaliste, tu nous poses les questions, tu nous laisses parler. Rero urumva ça veut dire yuko birakamye vuga Arvin. OK, ce que nous voulons dire nuko toi on n'a pas besoin de votre organisation. Non, jamais de tout. Icyo cyashaka kuvuga moi, selon moi, l'homme qui traverse la mer sans bateau, mais je suis pas Jésus. Donc, je suis kuvuga. Ego turabizi je twese tugitangura ibintu vya musique cyangwa vya makomedi. Bon, côté comédie oni bavuga ngo turabavoye, bavuga ngo turabasazi. Ariko ivyo ni bisanzwe vraiment nta numwe akomenga. Ntari amasite yacu mu buterere bavuga ngo karekana mu nikabaru nikapayupayu. Yani kako. Ni kako ariko ijambo bavuga mu Kiswahili bavuga mu Kiswahili cy'Itanzania bavuga nimbari bana peti ngani turi muri Tanzania wera buvuga ikirundi tu vois. Rero mugabo hajya akazi udakora ntubuzi ivyako
mugabo icyo mumenya cyo nuko twebwe nimba dukora ibi bintu vya musique cyangwa nimba dukora ibintu vy'ama comedy twese ngaha twarize twarahejeje rero ntivyabujijwe yuko twe tuza kurondera akazi k'ivyo twigiye cyangwa ibiki mbe murazi ariho impano ariho impano n'ubwenge impano umuntu urayivukana iba iri muri wewe ubwenge burarahugwa kwa ubwenge bashaka kuja ku ishuri ukagira ubwenge ukameliora ibintu mugabo impano nishobora kwikura ku ishuri wapi Pétien moi ce que je veux dire nuko twese kuba twaragiye muri comedy cyangwa kuririmba sibo ngo twarabuze ibintu dukora mugabo nivyo twisanzemo ko dushoboye yego ubundi buzi turabushoboye mugabo nibwo buzi butworoheye twebwe dushobora gukora kumva ko turi bien à l'aise. Moi je peux passer toute la journée ngira ndashaka kumara umunsi wose ndiko nakina comedy ndashaka kumara umunsi wose ndi mu zuba ndi muri clip ndiko nakora ama clip cyangwa ndiko ndaririmba aha mundi munambonye akavuga bajya abantu bararuha moi ça me dérange pas du tout ahubwo jewe kuri jewe ndabona umengo wewe wicara mu biro cyangwa wewe wamura akora akazi uri stable niwe uruha ngo waje murambona umengo sinduwa kubera iki nakazi je nitoreye ni impano wamenyereye voilà tu vois nakazi je kandimo donc moi je trouve ça tout à fait normal ce que je vais dire nuko Arivine mbwa urazuraraba wangu umunsi muzava wihekenya ku rurimi kubera ama arabaye ya muri ko murumva afunga rero sasa jewe twese twakuze tubona abavye ego ushobora gusanga je famille yanje mama wanje na papa wanje byo nkora bansutena mugabo gasanga famille zabo rero bagenda bavuga burya muhungu wanyu yabaye umuvuwayu asigaye aririmba asigaye akora ibirofa je nubu ari abantu barababwira mama burya muhungu wawe yarakise ikirofa ubwo nibazi ko burya burofa nakuye mu muduga bijya birofa nifite umugore mwiza bijya birofa ndabayeho ndapanze inzu kandi inzu izimvye kuri bijya birofa nyene ese bibaza ko ivyo birofa atari birofa by'ibyiza atari birofa by'ibirofa hariho umuntu agira ubwenge ari ikijuju kidafise ubwenge urumva n'ikijuju gifise ubwenge muratahura ivyo ndiko ndavuga wewe ivyo bibaza yuko wewe ari bijuju wawe nivyo bibeshejeho umuntu kuko nta muntu numwe yokora ikintu adafise icyakuramo uraza yuko je noja ngaho tunkadavanga nka dedemba nkabira nk'imbwa nkakuga nk'imbwa nkabira nka lava tandagiye ari nga je suis fou ivyo cyose ndabigira kubera mbanzi yuko Christiana Ligomez titete urabona urashobora guhora uri kuratuma ngaha ndiko ndatakara kandi ngana press papa ndapuja nk'imashini aho umengo muri ko murumva rero famille zacu byari bigoye mugabo ivyo ndiko ndavuga ama famille yakera aho byari bigoye kubera benshi babona ama pocket mbe murazi yuko hari abandi baririmbyi ubona ipantaro yakorose ukibaza ngo ni pocket ariko n'inzara turaririmba turatanga amahera yacu mu studio mugabo naco dukuramo cyatari leta y'u Burundi turasavye yuko nanyenye dushigikira kuko arike mu umuntu nuze ipantaro yakorose gato mukibaza nuze nyango ni pocket kumbe turashonje twibwa mu zuba mu studio tutsigita tujya gusaba za sponsor ku mabrarudi bakadutera za gere nuze nyango bakadutera amanuzenya ari abandi bantu kugira batanga ama sponsor mpaka muwe muzinanye ipantaro zizobura gute gukoroka zizokoroka kuko turatigita mu zuba turashonje utuyera twose turonka turadutanga mu muziki twebwe turabura icyo dusigarana nivyo kurya turabibura ipantaro zikaca zikoroka mwebwe abavye bacu mugaca muvuga ngo nabavuayu batera ama pocket n'inzara n'ubwa mbere numvise yuko murabe yuko tuzotera ama pocket je n'ubwa mbere numvise yuko burya umuntu yakubise pocket no kubera inzara je byo ntavyo narinzi kandi vraiment nakashimira tunamukomere n'amashi kuko aratumenyesheje ibintu tutari tuzi je n'ubwa mbere ndavyumvise uzorabe ipana yari gukwira hama umara umusi wose utariye no kwira kuroka je suis d'accord ya tugwanye pocket mu kugaburira abana babandi ni mutugaburire tugwanye pocket yego muduha sponsor murabe ko ari pocket zoswa gutera jewe ngana Christiana Ligomez gira umuntu ngamu Burundi atatuzi nta numwe la fa passe baramfuze mu gasho abapeji bose bamfuze bari banzi ngo sha wewe na uhara we turakunda burya video bwawe n'ujya mukobwa mugabo itegeko n'itegeko reka tugushiremo mugabo shawo tubabarire urumva baratuzi rero seke ivyo dusaba twebwe
tuba tubona mu makampani menshi mu masosiyete menshi mu masosiyasiyo bagira amapublicité canke mu mihora ma smart canke connect canke una mobe canke mantuze ya maleo vous voyez ugasanga amafoto y'abandi bantu tutanazi iyo baturuka urukurumva ni vya bindi nyenega muzotwita bavayo none ko mutadushigikira muzobora gute gutwita bavayo je natoye titre y'iki kiganiro tugwanye pocket mu kugaburira abana b'abandi abana b'igihugu voilà ego turashonje nka mwebwe ab'imihora abantu mukoresha imihora Brarudi kandi rero nanje mvuga ikintu kimwe urashaka kankavuga no Daboro ntibabone abantu bafise utudatunga nuko bibaze ngo tuba twabishatse iminda zarafatanye n'imigongo c'est pas parce que on ne veut pas avoir des graisses c'est parce que on n'a pas l'argent pour manger on n'a pas de l'argent pour manger pour chercher ces graisses là oui vous voyez donc moi ce que je vais dire Christiana tu t'étais et moi je parle après tu vas parler OK mbere za nijyame urambwira murabona je mwambara ama GTC hehe abantu bafotora mu bantu b'abantuzeya mu binyamakuru bikomakomeye bashaka amafoto y'abandi bantu za brasserie zaki ma societe akomakomeye bashaka kandi amafoto y'abandi bantu murasi marketing nyayo mukiya ko abantu bazwi ko bajya abantu bazwi iyo umuntu amubonye muri iya pancarte yanyu iramwatira avuga wa muntu banzi ni wari hajya n'abantu bara proud muga tubona abantu tutazi babashira mu pancarte vous voyez ouais mudashira ko erega tuni mudutinye amakabuto amapantaro akoroka kubera inzara none yo kubura ko kagute mwe muradutinya ngo turabaca amahera menshi tubora gute nitwo na mahera menshi twobaca kuko turashonje ayo mahera mujya gutanga ku bandi bantu batanazwi nimuyaduye twebwe abe make tuyabone kugira avuga ko muzimvye nta numwe baraturondera none tuzimvye gute brasserie nukuri kw'Imana muri abantu ba mbere bigize amahera menshi cyane mu leta kuko ku munsi papa wanje sino hari inzoganywa ku munsi famille yanje sino hari inzoganywa ku munsi wewe nyene umugore wanje za Brarudi tunywa ucharura rero igihugu cyose za Gitega za Heza mwaro mu Cendajuru hose baranyubiyeri banyanya amafana amahera ni menshi mudushigikire sha tuzofumasi tubakana make mugabo tuboneke hajya abantu bavuge bamundi bajya abantu ntibariko batamba birorera mudushigikire nta mera menshi tubasaba nikora mutatwegera ngo mutubaze ayo twobacira mugaye cyo mwamenya cyo hako mushira ko abantu batazwi hajya mufuma mushira ko abantu bazwi nibo batuma muronga clientele murakoze cyane afite cyangwa ndasubije microphone bon en fait numvije ibintu Alvin avuze umenga kuba babita bavoca cyangwa kuba bita indamba nuko maybe mudafite amafaranga est-ce que raison niyo yonyene no urazi gituma ozi reka mvuga Alvin wewe bakubwiye iganira rici urazi twe tumenye twese mu Burundi yuko ndashobora kuja gusoba ngaruke nga Alvin agiye kuvuga rindira Christiana urumva ozi twese turamenyereye nga mu Burundi iyo umuntu afise amadredi ntuvyibagira zo kubivuga iyo umuntu afise amadredi bamwita umunywa rumogi icyo yahize none umuntu wa hanze afise amadredi bamwita gute umunywa amata cyane none bamwita umunywa rumogi donc ivyo byose na mafamille yacu abavye bacu societe biragugira ngo bakire ibintu bimwe mugabo Dieu merci ko ibintu bimwe bariko baravyakira mugabo turashaka muko mudushigikira turashaka ko mubona yuko natwe dushaka changement mu gihugu cyacu turashaka kubona changement Christian ashaka kuvuga ko ndabona umengo uri kuramira mito yo naje bangire mu kiganiro kunyene sipapoze ashaka kuva wabiriye muri Kenya wasanze twekutera mbega urazi rero muri iyi minsi asigaye agenda ahantu hose ameze uko ahantu hose asigaye agenda ameze ngo no kuri katavuze je mwanyene yavuze uko je mwanyene ikiganiro wabonye ngene injere kandi abisubire mu yajuku je mwanyene ne ikiga no mbe bayita umushamayo utubesh tubaye bazi mwe nanje mvuge mariko muvuga ibiki twariko tuvuga uku mona nariko mvuga no reka ndakubwiye ikintu mona wewe ndabizi uri umukobwa kandi azi urafite amatatuwaje eske nta gina kimuriyumvira ko uzava ubura umugabo canke umugabo muzava mukundira mugabo famille yiwe tokwemera kwera ivyo bintu ufise ku muntu uzenye je ndibuka ubwa mbere navuga ati nzorongorwa n'umuntu ndize ndongorwa umuntu azifise kwera abagabo hari igihe umva murakundanye byose ni love hanyuma mama mumuranye imyaka muko murashwana ariko nakubwiza ashobora ngo honye nawe ivyo bintu wishizeko ngo none ngo je ngo nari niyumvira iki ngo niyumvira gute ko ngo wowe urimo ikintu donc navuga nti ngize ngira mariage nzoyigira n'umuntu azifise mugabo urumva ubunye ntiturisubire comme twabivuze hama
jewe personnellement ko abantu bavuga ngo turi indaya canke iki a moment je ndabatahura gatoya sibo basha nawe uyabutaririmba Alvina aragushobora kuba wiyumvira gutyo apparemment kuko la culture bakuze batubwira yuko kuririmba si ikintu kigayitse by'abavoye tu vois surtout ngaha anye bidatanga amahera ngo tugura amaramborghini ngo nibiki mubone ko ari ibintu genre vya bise poa ça veut dire umuntu wese ngaha umenga aja kuririmba umenya umuntu yabuze icyo akora hanyuma ugaca uvuga ati nimba ari ikintu kigayitse nimba yagiye ugikora nuko adafise umuvyeyi inyuma amucunga abimubuza rero ugaca uvuga ati umuntu adafise ikintu kimucunga c'est sûr elle fait n'importe quoi ni normal ukazibona ndashize ko tatuwaje raba n'umuvyeyi byaranse alors que je muvyeyi wanje nta na rimwe je nadishize ko abavyeyi banje n'aba intellectuel barize mugabo barice nta numwe yigeze anyicereka ngo mbona ngo ivyo nibiki washizeko ubwo umwana wacu turamuzi tanka bandanya aja kwishura n'ubundi ko ndagira master tanka taha ku masaha tumubwiye atadutahirako canke tanke tukivuga kumva ivyo ntibijanye c'est juste que yifitiye un esprit artistique mugabo ivyo ntavyo bazi ce qu'il y a derrière bagomba bavuga ati vyaranse ni normal ça veut dire n'ibindi tezo ko batanga n'importe comment bo urakoze rero kuza mu kiganiro cyacu tutagutumia bo ujya muntu muntu we urashobora kudufasha umuduga kubera turiko turagira merci beaucoup kutwirizimiriza Lamborghini wari wazanye uruhagarara ndakiye bo none rindira ndamubaza uyu twayabonye mona wada ibyo bintu yambaye yibaza ko bigugwa $1 milliard canke ndarifise difite afise amatwi yo Muzaro achete sao bata c'est plus normal none original na pirate nibisa jiwe nico kibazo mfise none kandi nkano mukubita kuva waviriye Nairobi usigaye ufise ngidi jeshabura nabi kandi mpamvu nagiye hagati uganda jeshabura nabi sabura nabi mpamvu nagiye hagati afite nagiye hagati kubera ko nandabizi ko umwanya n'umwanya babiri baza kugwana jeshabura nabi je kubanguranya urati ibintu nakoze muri 1996 turabizi sheri turabizi tekeretse uvuga ivyo warugira uvuge nagira mvuge oya nabivuze mona yaciye aza kubivuga nivyo nyene nagira mvuge bon urumva rero Alvin wana nibitungane kiganiro ni cako tu vous pouvez parler tubaze ikibazo wagira utubaze urashaka kubandanya Alvin bon urumva rero sasa ivyo je nariko ndavuga biratahurise ndibaza kubera turashaka yuko abarundi batahura ibintu bimwe bimwe sivyo none kuko twese nimba dukora ivyo bintu sukuvuga ngo turi bivumwe cyangwa ngo ni turi abarundi twese turi abarundi kandi nimba tubikora ngo tubona yuko bikiriye ko dukora ko yaba ari ibintu tubona ko dakwiye ko dukora ntitwari kubikora mugabo nivyo dukora nuko biba bikogwa rero tuba dushaka none mu mushaka tugume muri 1980 il faut ko haba changement en plus turi muri 2021 donc turashaka ibintu bishasha sivyo turashaka je ikintu je shaka guhagarara ko nikimwe ntuzojije umuntu utamuzi twese abantu hatwita abavoyu twese abantu hatwita abanyarumuntu waje ku bantu bazi baranzi neza Jesse je ndavyiyita d'abord iryo zina ryavuye umunsi umwe kubera ama interview menshi misose ama babibaza uri umusire queen umunsi umwe rero nayi kundiva mvuga ati je rero aho bigeze twari muri anniversaire yanje ya dada ego ubivuga ko iki abantu bavuga ko umusire queen mu macha tuvuga ati none twari yakiriye ubu rero urazi ikintu twaciye tuvuga ati bo basi turavyakiriye kuko misi yose bama bakubaza umengo bariko barakujije umengo umako kubwira bagigucuma vuga ati turavyara abantu baca bafatira ko kantu gato baca barabitwita rero jewe vike mfise aga personalite kiwanje nisangije nace mvuga ati birabasha jamais de tout bo aragarutse hanyuma abanza muvize ndababwira ikintu ivyo bintu muvuga ngo vy'uburaya n'ubuvayo n'ubiki si ibintu vy'abaririmbyi basha uburaya n'umuntu umuntu ashatse kuja gukora uburaya sikora se tatuwaje sikora gizi sikora ngo n'umuririmbyi hariho umuntu atatuwaje nimwe afise ku mubiri agacaza ngo umuntu afise tatuwaje mugabo nta muntu hewe acuruza nta numwe atabiza dafise numero ziwe zo kugira haje umuntu baca bamurungika donc uburaya ni ku muntu c'est pas ngo ni ibintu ngo vy'abaririmbyi cyane vy'abakina abantu bataririmba barabigira n'abantu tu vois hanyuma ubuvayu
je sindatahura ufite twebwe ufite babiduhora kubera umenga turavyasuma kubera umva wacibishira tatuwaje hejuru umenga urasuma baguma kubona abantu bose donc kuri je pfuma nibonera basi umuntu yasuma none yo wundi nawe aja kujija abandi sikwasa urani ku muntu arete ngo ibintu by'abaririmbyi umuririmbyi ashatse tukome bihari hari uburaya nimba ari ivyo barahari babavoye babaririmbyi barahari okay mugabo ni nkuko nabandi bahari ifopa kuvuga ngo umuntu wese ngo agiye kuririmba ngo etikete ngo ndambaya ngo numuparaya ni nkuko basi ziga ndaya zo kuhajya kuri Scottis za 2000 bare acha gusubiza 300 canke ziya zo kwa mukono kubera iki atamuririmbyi numwe ari mukomeye ki hari amutora muje kubajije musanzwe mubizi umuntu kugira abimaraya n'umuntu ni ibintu byamwinjiyemo kandi ntitwanse ko ari abaririmbyi usanga bameze uko urumva rero niho baca umugani mu kirundi iti umujyambwa abo akadukisha umujyambwa nivyo vyivyo umuntu wese bashi imana yonyene ni ifise uruhusha rwo kujija umuntu nta muntu numwe afise uruhusha rwo kujija umuntu ubindaya utabindaya ise c'est ta vie ndafise ikibazo bon kuba bakwita ivyo bintu bashaka bakwita indambaya nkawe we nka Christiana canke nkawe nka Alvin akakwita umuvayo hari opportunity ashobora kuba amaze kubacika kubera iyo sura abantu babahaye iyo opportunity ducika niyo umuntu atabashaka kuyitanga niyo umuntu aba atazi icyari cyo agira afasha umuntu kuko ku muntu azi icyari cyo Barubwiye ni opportunity imwe gusa. Hari abantu badusponsoriza, hari abantu badufasha kandi tuba tuzi ko ari ababoss. Namubwira nuko batufashe nk'abavoye. Baba batahuye ahubwo ivyo turimo. Baba batahuye nuko batahuye yuko twebwe kuya kuntu bo batonda mu biro ni nkuko natwebwe tuba dutonda mu biro muri akazi kacu. Baba badutahuye ko natwe tuko twarondera ubuzima. Barutahuye ko natwe dufise amafamiye dushaka guteza imbere, dushaka gufasha, ko dushaka kwambara, ko dushaka kubaho natwebwe dufungure neza nkuko babayeho. Ara abantu bazi yuko abaririmbyi n'abantu babayeho nabi, abantu babavuye nkuko babivuze, abakobwa baba baririmbyi kazi n'abantu b'abamaraya, donc si atagize ubumaraya nta mararonka. Umviriza twese turafise ivyo twigiye, twese turafise ivyo wacu twokora. Muga nimba turi muri ibi nikubera birakenewe yuko tubijamwo kandi kubera tubikunda. Sivyo je dukora kubera tubikunda. Reka umuntu wese none ozi wewe kuri umujournaliste bogwa akazi ko kwirirwa wicaye mu biro misi yose ugira bagashobora n'ingano bamenyere kuja kuri tele. Voilà kubera kunda akazi ki. Exemple bon barabona biro yanje ngahe nyuma aranga nyuma ako nitwakuru twaje gukuraga mu muduga ngakwa Alvin kura ko namenyereye kuma ndi Jean ndi ahantu mbona abantu ndi kuri terrain donc nuko nyene meze umuntu wese nakazi kiwe nitwa kwaza baratahura umuntu wese nakazi kiwe bo urumva rero ndiyaza umwanya wo kuratujana mugabo la raison pour laquelle twashatse kumenyesha no gusigurira abadukuriye yuko surtout abantu batahura entertainment yeah surtout abantu batahura entertainment cyari kuko bamenya yuko abantu batahura entertainment cyari cyo badutahura dushaka urabona aha mu Burundi baririmbye mugabo turabuza abantu badushigikira kugira ngo dushobore kuronka yajya amahera erega nta mutwe wigira inama wowe urafise amahera uri umubosi uricariye mbe murazi yuko mu bindi bihugu hari ababosi babeshejeho n'abasani umubosi yicara akabwira aba producteur mukabona umupeti nawe bava ku buterere aje kuririmba afite impano telefone bajya ba Diamond bose ba Harmonize bose twese twarabonye depuis zabo ngene vyagenze baririmba mu isite twebwe amahera arahari tureka kuyaronka gusa kubera tubuza abantu bafata au sérieux voilà turabuza abantu bafata au sérieux ce que nous faisons. Voilà, vous voyez, wa mu bindi bihugu ababosi baricara abonye gusa umwana afite ingabirano akaca mutora amaze kumutora akamufasha akamukora ama video akamuha inzu akamuha umuduga kuko abazi yuko ujya mwana afite ingabirano kandi ikintu cyose n'amahera uruza abantu bafite ingabirano mu Burundi mugatana hamwe benshi cyane benshi kandi bamaze imyaka myinshi bakora afite ikibazo gihari Alvin sikindi urabona ya image abantu biha yuko ubwo bintu n'uburofu uri kurakora nta ubuzo gushikana iyo nyene nikwiye kudisparesa kugira ngo mubone yuko nyambaje ndiko ndatera induru kuri Instagram kuri YouTube canke he nuko nzi yuko ndabikunda kandi nuko nzi ko bishobora kushikana hano ni murabe aba comedian n'abaririmbyi bo hanze ngene bateye imbere kubera iki mutora mwiyumvira ati kubera abantu bari bategera bavuga ngo bujuju no urumva kandi ikindi kintu naco plus wowe nka Alvin bagufashe tireka ndaguhe pub y'ikintu kiraza gupasa kubera bajya abantu nyene babona ko ari ubujuju baraza kubibona urumva baraza kubiraba mugabo ushize ko umuntu bagavre Tristo Vragdidi baba mannequin international tutazi niyo baba ni kikone
personne ne te connaît abantu bama publicité peut-être muradutinya muvuga oya ntibatinya babifata minenegwe urumva barashobora kubona afise akaduga bakavuga ujya mu yaragose yewe niyakwegereye akakubwira amahera y'uburofa Tu es une star. What the fuck? Kubatita mama yao. Reka mubabari. Naho yoba yaragutse he worths it. Urumva aravala ayo mahera menshi oya. Umviriza naho yoba yaragutse ayo mahera menshi yo gusaba nuko abazi ko ayavala kuko nimba ashobora kuja mu ibarabara ico kintu cabaka kivuga akagira umuntu azoja ugikoresha kubera yakivuze wowe udashoboye kwigira mu ibarabara ngo kigire il y a une raison. Ouais d'accord, ouais. Merci beaucoup tumukomera amashi cyane. C'est sûr. Merci beaucoup. Trop intelligent. What is this? Oh, bon, OK d'accord, merci. Murumva rero Lindira Christiana gato je mpera hizama ucubanda ya maduhera hize. Murumva rero si twivyo dushaka. Twebwe ndazi tu video dukora sije na Christiana gusa ari abakomeje benshi mugabo bamwe murambona umengo nibo bahora bagaruka mu mapiba yose umengo ma publicité yose haguma hagaruka bajya nyene sinzi yuko umunsi bajya bazo badahari yuko muzogenda kubavundurura iyo bari ngo muwazane ndazi muzoturondera mugabo ico mumenya cyo nuko twese turakeneye kubaho nkuko ujya nyene muba muhaye ma marché twese turabishoye bijya bintu bakora kubera bijya bintu akora nato turabikora kuko kubera nawe we deja bijya bintu comedy dukora urayaraba why uraba ivyo wacu hama hageze mu mwanya mu mwanya w'akazi ujya kurondera abandi ujya kurondera ujya nyene erega nujya yaraciye muri ntuzenya muri shema tutiko turacana. Bon Alvin reka tuvuge basi yuko baraba basiti uyo amazigihe kinganuko mugabo reka tubireke nivyo Alvin kame mu muntu yavuze bayavuze igikuru resume ibi bintu vyose ni cyane umuntu utazi ubuzima bwiwe utazi ngena vyuka utazi ibintu acamo kugira ngo ashikire kuko deja la plupart y'abantu nzi ubuzima berekana kuri social media sibwo bafise muri mu buzima busanzwe mugihe rero utazi struggle acamwe kugira ngo ashikire bijya bintu ubona ntuzozura juge sivyo twebwe turagira tournage tukamara amasaha n'amasaha bamona bose ngaba barabizi ngene baruha mu matournage urumva ukazubona akantu k'iminota 5 akantu k'iminota 3 gusa hamuga tuja ku juge urumva personnellement je novuga ati ubu nta makomantere y'ibintu biri negative tushikira ubu raba n'ubuzima bwawe imbere mugihe ivyo bintu ukora uzi yuko wowe n'Imana yawe atakibazo mufitaniye utari kuraba umutima ni fresh kuri aba bantu ba pub nabo wallahi wabirai kama ndabivuze meruko peti yangu chagura wenyewe unataka unipatie pub usinipatie mimi sina problem naishi vizuri vraiment ariko ikintu kimwe gusa uzobibazwa edaire ndatashe tuko je numva nishaba ya nuko rero murumva rero nuko batahuza kwanza ko babakeneye sinubwo babakeneye oya sije ndaba oya turakenera ni ariko barakeneye bagi abantu bawe sivyo je ndo marambira abantu barakeneye iyo audience yawe bon c'est vrai dukeneye amafaranga nabo bakeneye ama audience yacu nibayazane dukora akazi hama muzana amafaranga tuishi ibintu en tout cas vraiment ivyo twavuze ndiyaza mu byatahurize twebwe kabisa turashaka yuko ibintu bimwe bihinduka ntidushaka yuko bajya abantu bamyeho bazogumaho kuko muvuze uko abari inyuma bo bazoca bapfa n'inzara twese turakeneye kubaho sivyo kuko bajya twoyibarekera nabo ntibo bishobora sans nous turakeneye changement turakeneye ko muduha ama marché turakeneye ko najya amapakarte yanyu mushira ko abashinwa abahindi abagande batabazi tutanazi turakeneye kwibona ko twibone ko nawo muwa mama make ndazi na muntu azomenya ko mama make cyangwa menshi ahubwo umuntu wese azoba proud yo kumbona hajya muri ya pancarte yanyu sivyo none va rero turabashimiye twakishijemo agakomedi kubera niko kazi kacu urumva ni twari oblige gucishamo akazi kacu kugira mukabone mwongera mwumva n'ubutumwa tubashikirije murakoze cyane kandi nibaza ko mwumvise réellement ico ngene bakire ukuntu mubavuga birababaza wangu wagiye ukicara ahantu vraiment ukirwa umunsi wose uri kuraviyasha wirukura turunugira gute hamukazubona urupeto utazi niyo ruvuye ngo urumusa peti ni tuzohure umunsi nzohura n'umuntu nzi yantutse shavura nabi narigeze kubita umuntu arava menyo yose shavura nabi sana
Ego guys turabashimiye cyane nibaza ko ni deba ya mbere y'umwaka tuzaba tuba comme d'habitude ni chaque vendredi murabizi ariko nyene ama vendredi abiraheze yari imisi mikuru ngira mwarabonye yari Noel ni abona donc twakujana kuzana ama deba y'imisi mikuru y'abana canke y'ama bonani bari basohotse rayibona ari twagiye gusenga donc impamvu bitabaye voilà iyi ni deba ya mbere on promet que vendredi tuzobaha deba yindi hama turashaka ama suggestion yanyu vendredi chérie vendredi ndifurije joyeux anniversaire abantu bose bafite anniversaire vendredi OK joyeux anniversaire kwa nose bafite anniversaire uyu munsi improvisation yeah sawa ijoro giza mwese n'umurango mwiza kwa nose akurikiranye iganiro ari Avin Smith Larry Gomez yirutse ni Larry Gomez Christiana hamwe na Mona Warda yidumbukijemo urabona biragumagira Mukobwa nakomene. Murakoze rero bizu. Nanje basi bari banyirukanye mu kiganiro canje na Alvin. Ndabashimiye mugo ndatumwakira ama commentaire yanyu bashaka kumenya mwe mu vyuma cyangwa mwavyakiriye. Au revoir, bisous bisous. Siren Vibes TV.